Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imutaho umugabo yikekwa k'ubwicanyi harapfunzwe. Fabrice Nizigiyimana w'imyaka ishika 30 yarahagaritswe kuri uwa kabiri wa 10 Nyakanga ku mugwa mukuru wa Mutaho ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Kubw'abashinga intahe hakurikiranwa kuri dosiye y'igandagurwa ry'umukenyezi akiri muto. Ikiziga c'uwo mukenyezi cari catowe ku mutumba Bigera muri iyo komine. Ico kiziga c'uwo mukenyezi caramenyekanye ni ica Nowera Ndacayisaba w'imyaka 28. Kubw'abanyagihugu b'Imutaho uwo muhisi yarahejije kwica umwana wiwe yagomba kwiza imyaka 2 haca amuta mu kazu ka surwumwe. Kubw'isoko mu gipolisi caho nyene Fabrice Nizigiyimana ni se w'uwo mwana yishwe, ibisigura ko ashobora kuba yarihoye mu kwica nyina wiwe. Abandi bikekwa muri urwo rupfu rw'uwo mukenyezi bariko bararonderwa kubw'amasoko mu ntwaro. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi ibura ry'igitoro ririko rirakora ku bikorwa vy'ibimenyeshamakuru mu Burundi. Abamenyeshamakuru ubu bari mu ngorane zo kwiyunguruza kugira ngo baje kurondera amakuru. Biva ku ibura ry'igitoro ritariko riratora umuti. Uko inkuru zitangwa zimeze kuranava kuri ico. Ingorane z'igitoro zimaze amezi hafi 45 ntizisiga ingorane z'igitoro zimaze amezi hafi 45 ntizisiga inyuma ibimenyeshamakuru vyo mu Burundi. Umwe mu barongoye ikimenyeshamakuru aravuga ati vyaturengeye. Ubwa mbere twariyungunganya twarashobora gufata itagisi canke tugakota imodokari kugira ngo dukore ingendo zikenewe ku munsi, ariko ubu ntavyo dushobora kuko birazimvye cane. Uko akaba ariko bivugwa n'umuyobozi w'imwe mu maradiyo yigenga ikorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ahakorera ibisata vya ONI n'intwaro. Avuga ko amakuru atangwa muri iyi minsi hatakigira akanovera bivuye ku buryo bwo gukora bumeze nabi cane. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko parake y'intara ya Cibitoke yagabanije ibitigiri vy'abapfungiwe mu gasho k'iyo ntara. Abacamanza bo muri parake ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi baragirizwa ko barya ibiturire. Ni mu gihe iyo parake yafashe ingingo yo kugabanya ibitigiri vy'abapfungiwe muri ako gasho k'intara. Abapfungwa baba 50 bapfunzwe hadakurikijwe amategeko baratezuriwe. Abanyagihugu begereye ako gasho barashima ico gikorwa ariko bagasaba ko gucererwa mu gukora amadosiye vyokosorwa vyihuta. Umushikirizamanza wa Repubulika muri ako karere arabahumuriza. Kuri uwa kabiri wa 10 Nyakanga parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke yararekuye abapfungwa 48 harimwo abana bakiri bato 10 ku bapfungwa 160 bari bafungiwe mu gasho ka komisariya y'iyo ntara gafise ubushobozi bwo kwakira abari hagati ya 40 ndetse na 50 gusa. Abaronse umwidegemvyo bari bafungiwe ivyaha bito bito ku bw'umwe mu bacamanza. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko impunzi z'abakongomani zironka imfashanyo y'amafaranga kubera ko ububiko bw'ibifungurwa ataburimwo mu gihugu atakirimwo mu gihugu c'u Burundi. Kuva kuri uwa 4 Nyakanga impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi zihabwa imfashanyo mu mafaranga. Ishirahamwe riraba ibijanye n'ibifungurwa kw'isi PAM risigura ko ryabikoze mu ntumbero yo kuzibira igihengeri kubera ko gituma ibifungurwa hanze bishobora guteba gushika. Abahabwa iyo mfashanyo barashima mugabo bakavuga ko bafise amakenga kubera ibidandazwa biguma bizimba ku masoko yo mu Burundi.
isayo gusa. Ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ibura ry'igitoro ririko rirakora ku bikorwa vy'ibimenyeshamakuru mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Abamenyeshamakuru ubu bari mu ngorane zo kwiyunguruza kugira ngo baje kurondera amakuru, biva ku ibura ry'igitoro ritariko riratora umuti. Uko inkuru zitangwa zimeze kuranava kuri ico. Ingorane z'igitoro zimaze hafi amezi 45 ntizisiga inyuma ibimenyeshamakuru vyo mu Burundi. Umwe mu barongoye ikimenyeshamakuru havuga ati vyaturengeye. Ubwa mbere twariyungunganya, twarashobora gufata itagisi canke tugakota imodokari kugira ngo dukore ingendo zikenewe ku munsi, ariko ubu ntavyo dushobora kuko birazimvye cane. Uko akaba ariko bivugwa n'umuyobozi w'imwe mu maradiyo yigenga yikorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ahakorera ibisata vya ONU n'intwaro. Avuga ko amakuru atangwa muri iyi minsi hatakigira akanovera bivuye ku buryo bwo gukora bumeze nabi cane. Buri mumenyeshamakuru hategerezwa kwibako mu gihe agiye ku rubuga. Ubwa mbere harafatwa bisi rusange, ariko birashika aho umuntu amara isaha irenga atonze ku bituro hagaragara ata n'imodoka n'imwe ihari, akabura. Rimwe na rimwe turanacererwa bakanatubuza kwinjira. Uko akaba ariko umwe mu bamenyeshamakuru agaragaza umubabaro. Abandi bagenzi bacu bagenda n'amaguru, baragerageza kwegeranya amakuru makeya ashoboka mu gihe bashitse ku rubuga, bakanagerageza kuyarungikira bagenzi babo basigaye ku cicaro kugira ngo bayatosore, bagakoresha uburyo bwa WhatsApp. Abarongoye ibimenyeshamakuru bavuga ko barengewe n'ibiriko biraba kuko ata muti uriko urategekanywa. Bavuga ko baraba uburyo bubi bariko barakoramwo, ariko ataha bari bukore. Bavuga ko baraba uburyo bubi bariko barakoramwo, ariko ataco bari bukore, ariko barakora uko bashoboye kose kugira ngo baronke amakuru na makeya baha abanyagihugu. Rimwe na rimwe abatanga amakuru nibo bunguruza abo bamenyeshamakuru canke bagashika ku cicaro c'ibimenyeshamakuru bimwe bimwe kugira ngo batange amakuru. Hamwe ibintu vyoguma uko biri, bimwe mu bimenyeshamakuru vyigenga mu Burundi bihakwa kutazosubira kubahiriza amasaha yo gutanga amakuru. Ibinyamakuru vya leta nka RTNB, iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu biri muri izo ngorane nyene. Ku bukene bw'ibitoro nta kwitega kubona umukozi n'umwe mu biro isaha 1:15 z'igitondo. N'umukozi asivye hasigura ko yabuze uko yiyunguruza. Abarongoye ubuzi ntaco bashobora kumugira, niko umwe mu bamenyeshamakuru ba RTNB yabwiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. RTNB irafise ibigega bike bike vyuzuye, ariko kuja kurondera amakuru hagati mu gihugu hamwe n'abavuga amakuru bategerezwa gushika ku mwanya, biragoye kuronka uburyo bwo kunguruza abakozi bose. Mu bisanzwe abakozi ba leta harimwo abo ba RTNB bategerezwa gushika ku kazi isaha 1:15 z'igitondo. Ikinyamakuru PPB ca leta naco nyene kiriko gikorwako n'izo ngorane z'ibitoro. Hampande yo kubura ibitoro vyo kunguruza abakozi baco, hari ibikorwa bitagikorwa nk'uko vyahora, kuko ibura ry'igitoro rikurikirwa n'icikagurika ryisubiriza ry'umuyagankuba, mu gihe no gukoresha amamashini yatsa umuriro bidakunda kuko zinywa esanse. Izo ngorane zisongwa n'ubukene budasanzwe buri mu gihugu c'Uburundi kubera kubura imfashanyo n'isubira inyuma ry'ukumenyekanisha ivyankenerwa. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa nuko parake y'intara ya Cibitoke yagabanije ibitigiri vy'abapfungiwe mu gasho k'iyo ntara. Abacamanza bo muri parake ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi baragirizwa ko barya ibiturire. Ni mu gihe iyo parake yafashe ingingo yo kugabanya ibitigiri vy'abapfungiwe muri ako gasho k'intara.
abapfungwa baba 50 bapfunzwe hadakurikijwe amategeko baratezuriwe. Abanyagihugu begereye ako gasho barashima ico gikorwa ariko bagasaba ko ugucererwa mu gukora amadosiye vyokosorwa vyihuta. Umushikirizamanza wa Repubulika muri ako karere arabahumuriza. Kuri uwu wa kabiri w'uwa 10 Nyakanga, parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke yararekuye abapfungwa 48 harimwo abana bakiri bato 10 ku bapfungwa 160 bari bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'iyo ntara gafise ubushobozi bwo kwakira abari hagati ya 40 na 50 gusa. Abaronse umwidegemvyo bari bapfungiwe ivyaha bito bito ku bw'umwe mu bacamanza. Jean Paul Nsavyimana, umushikirizamanza yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke, asigura ko ubwinshi bw'abapfungwa buterwa na bamwe mu bapfungwa bacirirwa imanza ariko bakabura imodokari y'ibunguruza gushika mw'ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, na cane cane muri iki gihe hari ubukene bw'ibitoro. Ariko arahumuriza akanasaba abaharanira agateka ka zina muntu mu gufasha mw'iyunguruzwa ry'abo bapfungwa na cane cane kandi mw'iyagurwa ry'ako gasho ka komisariya y'intara kuko ari gato cane kandi kaga. Bamwe mu bapfungwa bariyamiriza uguteba mu bijanye n'ibikorwa vy'ubutungane kuko benshi muri bo bamaze amezi arenga kuva kuri 3 gushika kuri 5 batarumvirizwa n'umucamanza. Ku bwabo ibiturire vyagirizwa abacamanza biragisibije. Bose hamwe abo bapfungwa basaba ko barekurwa na cane cane bagafatwa nk'abantu. Ku bw'abanyagihugu baba mu micungararo y'ako gasho ni igikorwa ciza ariko ntibikwiye. Basaba ko ukugabanya ibitigiri bibandanya kuko barababazwa n'ukuntu abapfungwa babayeho mu buzima bubi. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.